nababwiye yuko muri kino kiganiro dufise umutumire mu gice kigira kabiri none twamaze kumwakira no muririmbyi arafise indirimbo zitari zike zituryohera imisi itari mike kuri televiziyo Heritage muhora muzibona yitwa Emile Israel niwe turi kumwe tuza kumenya ibitari bike kuri we reka ndamuikaze kaze cyane Israel murakoze cyane kutwakira meze neza turashima Imana n'ukuri wo kwidondora bariko barakurikirana kino kiganiro nitwa Kizimana Emile Israel nk'abandi muririmbyi ndirimba carrière solo indirimbo mbimpazamana uwo turirimbira akantu gatonya tukundirimbo yawe ni indirimbo shasha ubu yasohotse yitwa ndavyemeza reka ndirimbe gato ya gusa ivuga ndavyemeza kandi ndavyemeza kuri Yesu amen ngo ndavyemeza kuri Yesu bisiguye iki ni indirimbo nanditse mvuga ati ndavyemeza ko Yesu uri Yesu izina ryawe ni izina ridahuye n'andi mazina yose kwisi ni izina rishobora kuvugwa amadayimoni agasohoka ni izina rishobora kuvuga ibibazo bigahunga ni izina rishobora kuvuga umuntu ataramwakira akamwakira ni izina rikuru bisumba n'andi mazina yose niyo mpamvu navuze ati ndavyemeza by'ukuri ko uri Yesu ngo ntarindi zina ryatanzwe mu isi abantu atari iryo zina haleluya reka ndakubaze mbega watanguye byari muziki nawutanguye kera cyane ariko ntaritora muziki nawutanguye muri 2007 none natanguye je kuririmba mu ma band ndakora band yitwa We Are Family band benshi twarayibayemo ba worship leaders hanyuma baja hanze bamwe baragira responsibility z'imiryango cha biraba ibintu bisubira inyuma ariko ndabandanya umuhamagaro cha ndakora indi band yari izu cyane yitwa Rise and Shine yari yuzemo abamama abakobwa n'imisore ariko rero ivya Serbi maze kuza ucubyumva benshi bacaragenda kurondera ubuzima bamwe baje muri Arabia Saudia abandi baje hanze muri Canada cha dasubira inyuma avuga ati no koriki no nacengera rero naciye no ngo muhanuza arambwira ati nta kuntu bandanye ukora cyane umva yuko noja muri eglise nja muri eglise ndakora wita atagusohoka atana kimwe rero nicaye gusa nk'umwana wo muhira nicaye gusa nk'umwana wo muhira tuko takora makari indirimbo zo muri eglise nka composer muri eglise nyene myaka 8 hafi imyaka 9 niwo rero naciye kugwa muri 2021 ku mugaragaro pasteur aransengera yitwa Pasteur Patrick 3-in-1 acarandekura imbere y'abantu benshi aravuga ati utegerezwa gukora carrière solo yawe umuhamagaro ubandanye cha ndabandanya nkora ama mu nyuma cha ndasohoka rero nk'umuntu aririmba carrière solo ariko urumva ko natanguye 2007 ndirimbana n'abandi nkora n'imigwi yitwa Rise and Shine turafise indirimbo kuri YouTube za Sambamba hari Visa Mbona za Rise and Shine zose ari zena zikompoje ariko ubu rero ndakora carrière solo nk'umuririmbyi ku giti ciwe ariko kandi ndi muri eglise nivyo umaze gushira indirimbo zingahe kuri ku mugaragaro kuva utanguye gukora carrière solo ziwanje niyandikiye ubu namaze gushira indirimbo zitatu ni kuvuga yo mpejeje kuririmba ndavyemeza hariho indi kuri YouTube ivuga amen ni indi natanguye kuvuga Ebeneza kenshi iracanga ya Seben twakoranye na Prince Tuombe icanga kuri HTV kenshi nizo zitatu ariko kandi muri ku kwezi kuza hari integuro niko ndategura kuja muri studio gusora izindi zibiri kandi zigeze ahantu heza cyane wavuze yuko warezwe n'ishengero mbega ni importance yukubanza kwicara ukaregwa ugaserva imbere ku importance iriho kuko icambere ugira indero
ukagira aho barizo ukagira adresse icya kabiri ukaba umuntu bazi kuko eglise iragukuza eglise irashaka kugufasha gukura kuko utari muri eglise nta carrière solo ukora tushigikwa nabungere nk'ubu jewe singisengera muri Trinity nsengera muri Seoul nagiye gufasha iyo eglise ni shashe imaze nka amezi 8 itanguye irongowe na Pastor Michel ajya muri Mirango ariko kandi navuye muri eglise yanje neza nsezeye kuko tutufisa wa worship leader benshi pastor ambwira ati n'amahoro menshi hama ndagenda ngiye gufasha icyo gikorwa hama rero inshise yari ya pastor acavuga ati bige wakora ariya no ngaho urabandanya ukora umva eglise umaze kwibamo bakakumenya nk'umuntu afise indero yubaha nta muntu numabura kugushigikira ico no vuga importance yo gukora umunsi ya eglise nuko eglise ari igukuza kareso niho ikora mu ibarabara ngo bishoboke ntibikunda tuza kugiye mu muryango umenye kuko indirimbo ukompoza zirimba muri eglise kwanza d'abord nibo babanza kuzirimba bakazimenya bakazisora hanzwe n'indimbo zose je niko ndakubwira eglise yanjye razizi nishasha ariko zose barazizi ko iyo nko ndirimbo mbere kuja muri studio maza kuyigisha eglise umva ni importance ikomeye cyane très important yeah hanyuma tugana ku musozo watugiye kufisa indirimbo zitatu harimo n'indirimbo shasha ubutumwa wewe wandika ahanini ubutumwa bwa gute je nandika ubukuru bw'Imana ic'Imana iri nico yatugize no gutahura ikibanza canje hagati yanje n'Imana donc ni guhimbaza ama message yanje no guimana icubahiro mu buzima bw'iwanje kuko bimva ni buri muntu wese kumenya capacité afise mu murimo w'Imana ic'Imana iri nico yakugize nico ushobora gukora ko mission yanzanye ni gutanga ishimwe ni guhimbaza no gutazira atanke ari ubuzima ariko kandi ndatahura yuko Imana iri hejuru ya byose ubutumwa rero je nandika nisunga Bibiliya cyane cyane kuko niduha umuco sinkura amajambo mu ibarabara arabana bavuga ngo yiko akora atembera ngo aca bimba message ejeraza ariko nkavuga ati eske harimo amajambo y'Imana buri ndirimbo yose irafise chapitre nayikuyemo shaka kukwereka ati nayikuyenga urumva rero ni ikintu gikomeye cyane kuko jewe ivyo nkora ivyo ndirimba vyose ndirimba icubahiro c'Imana sindirimba ngo ndafise amagogwa ngo Mana sanga ngaha ngo nagowe oya jese ngo ndafise Imana ikomeye cyane Emile Israel ndagushimira murakoze cyane yego reka dusezere Emile Israel dusiga mu indirimbo yiwe ndavyemeza ndaza kuza ndangiza ikiganiro